Yesu ashimwe cyane. Ku mazina nitwa Uhuru Daniel, mugabo benshi banzi ku izina rya Uhuru Daniston. Ni jewe Yesu yagiriye ubuntu bwo kuba visionnaire w'igikorwa cyitwa Press Together Moment. En fait, Press Together Moment ni igikorwa dukora buri mwaka, ni evenement dukora buri mwaka, ikaba iyi ari edition ya 10. Hama iki gikorwa ni igikorwa gihuza abakristo batandukanye bava mu ma eglise atandukanye kandi bafise ama talent canke impano zitandukanye, pour l'objectif yo guhimbaza Imana, yo kuvuga ubutumwa, kandi no gufashanya gutezanya imbere, donc esprit ya unité, esprit ya soutien entre nous. Vraiment iki gikorwa cyatanguye muri 2017, ubu turi 2025. Hama hari imyaka twagize ama edition abiri mu mwaka umwe, rero iyi tugeze muri edition y'10. Ego Imana ni nziza, yadufashije kugira ngo ibintu bigende neza. Amadefi ni menshi bivanye na ama evenement tumaze guhura na tumaze gukora. Aya rero y'uyu mwaka Imana yaradufashije. Defi ya mbere ni y'uburyo, amahera parce que evenement nibura isaba uburyo, hama kugira ngo ushobore gusapotinga n'abandi ba artiste canke abandi ba Kristo mu mpano zabo, bisaba aussi uburyo nyene. Iyo niyo defi nyamukuru novuga dufise. Hama iyindi defi novuga ni abantu gutahura kumbure igikorwa dufise, kugira ngo tukeneye kibi igikorwa cyagutse gose, gifise abaririmbyi benshi, gifise abapentre benshi, donc ni igikorwa gihuza abakristo batandukanye mu ntumbero yo kubigirira hamwe mu bumwe. Nta muntu apresenta ku giti ciwe mu bisanzwe. Nta muntu duhamagara ngo par exemple Daniston karibu upresente indirimbo yawe. Oya, nimba Dani ari umuririmbyi aja hamwe n'abandi ba artiste bagategura ikintu kimwe, bakagira hamwe repetition. Nimba ari aba danseur babigirira hamwe, aba evangeliste baja hamwe, bakaja mu mabarabara kuvuga ubutumwa hamwe. Hama n'igikorwa cyo gufasha, cyo gushigikira abandi ba artiste, naco kikakorerwa hamwe kufise uwo mutima. Niyo mpamvu no profita kano kanya kugira ngo nshobore gutumira umuntu wese yumva ko yoshigikira aba artiste batishoboye. Murashobora kudukontakta. Ari ama studio yashoboye kudukontakta. Nk'uyu mwaka twiyemeje gufasha aba artiste batatu, abaririmbyi babiri hamwe n'umusilameze umwe. Abo baririmbyi babiri, iyo studio izodufasha kugira ngo dushobore kurealiza izo œuvre z'abo ba artiste. Turateye akamo umuntu wese yumva ko ashoboye kugira icyo afashije, icyo ushoboye. Urashobora kuba ufise studio, kirashobora gufasha. Urashobora kuba ufise amakamera, kirashobora gufasha aba artiste n'abandi. Urashobora kuba ufise ivyuma, urashobora kuvuga uti next time ni jewe noterera muri ubu buryo cyangwa ubundi. Urashobora guterera amarangi ku bapentre. Donc ni byinshi woterera kugira ngo ushigikire igikorwa. Vraiment ni igikorwa gisaba inguvu, gisaba uburyo. Murakoze cyane kuri mwese mwashoboye kugira icyo mugize kugira ngo bishobore kugufasha gushigikira igikorwa. Nawe ufise icyo woterera, karibu cyane. N'abartiste bose merci gose ko mwashoboye kuza, hama tugafashanya igikorwa. Imana ibahezagire cyane. Mu ndoto dufise twebwe nka Press Together, dukeneye mu bisanzwe kubona Press Together
tugeze kure ku buryo kitoba igikorwa gusa co ngaha nyene mu Burundi, twohamagaza aba artiste bava hanze batandukanye tukaja hamwe kandi aba star, abantu nyene bazwi n'abapasitori bakomeye tukabahamagaza tukabana nyakubana, canke tugashobora kuva ngaha tukaja kuyikorera kumbure mu kindi gihugu, donc kiba igikorwa ca twese, abazungu, abirabure bose tugahimbaza Imana turi hamwe. Ego.